ariko ndabona indege ije. Ndabona indege zije. Abongera ntiharagira amajambo. Ndabona indege zije. Gaspar baratuza ndumva akavuga kombore arashobora kubisigura ivyo ari byo yego none ntizigaruka ugomba zigaruka komenga bariko barazirekrama bariko barazisaba bariko bararekrama ngo basubire bacishe kwijisha reka turabe ibyo bateguye ko karimwo ashobora kuba yakumvise nimba baryohewe barabyumva reka je bigwanisho mbona ubuye systeme zifise aha baratwumva turiko turavuga bari hariya nivyo neza cyane abari bagifise amakenga ahere kwe emwe yendo kumuhindo yendo kumenga biragarutse kandi ikindi naco izo ndege mubona zitwagwa n'abarundi zigira zitangura kwerekana arize menya indege no kuzikanika abasubeshi kubarundi nani kivyagwa cabo c'abazungu kibizo nationalite vyo kwemera zigira zitangura kwerekana izindi nyumba ubundi ko ziranyaruka iraramutse yarayidugije ijuru zirashika ngati kararamuka mu nyuma agize ico bita looping demi looping muri systeme y'indege niko bayita ngirigwa ndakumva cyane wori demi looping naye riko fane ijani yindi fane ibintu nivyoroshe ziragira manevre indege ziragira manevre uyu mwaka ibintu nivyoroshe ndabibona ibi ni vy'umwaka ku mwaka uza hoho nikurindira basha abaho rafisa amakenga yego ngabo bagira abashike baratanguye kuboneka turabona hajya ngabaho bageze umura bafise hari ufise ibendera ry'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu nguyo uwa mbere ashitse arashitse neza cyane arashitse neza cyane yari yambaye ibendera ry'igihugu nguwo n'ubundi arashitse hafi cyane murabona ko aguye hafi cyane hariho abandi nka babiri bakiri mu kirere ni benshi imbere turabe abonabo aho bashikira hajya mu kirere urabona ugenda aratsa imyotsi agenda arahuha imyotsi bafise ubuhinga bukomeye cyane imyotsi agira ashike ashitse
agira ashike kuyo arashitse 15 yaho yabwirizwa gushikira. Biboneka ko bimwe Gaspard Baratuza yamna tubwira ko abasirikare ari bitumwa ko nukuri ibi bisa n'ivyo nabonye. Uyo wundi nawe arashitse, nawe nyene yambaye ibendera ry'igihugu arashitse, nawe naguye neza cyane. Uyo n'uwundi nawe nyene aguye mu kibuga Intwari. Uyo n'ugira kane nawe ne yapse ibendera y'igihugu. Uyo aguye ahagaze n'umukuru w'igihugu cyamukomera amashi. Murabona ko uretse ko aguye hafi cyane ya drapo y'ayo mabara atatu drapo ry'igihugu, hajya niho uguye neza baba bamuteguriye ko ashikira. Ujya rero niwe ashikiye hafi cyane, hama kabijya rushije abandi nuko mwabonye ko wewe no mukuva aguye ahagaze. Yashitse ahagaze Rugabo ntiyigeze yicara. Nibaza ko natarije ntanga amanota uyu nimba hari nk'uronka agashimuye kweri, nibaza ko yoza ashaka kuba mu bambere. Arashobora kuba mu bambere nuko reka turindire ko ashobora kuba hari abandi, reka turabe ko hari abandi baza. biteguye baje kwipanga neza ibintu bice biba umunoni. Nguyo aguye ahagaze. Nguyo n'ubundi nkuko mweje kubibona nawe nyene arururutse, akaba yururutse neza nawene. Muraheje kuvyibonera nukuri. Nundi agira kabiri aguye ahagaze. Ego ndabona n'uwundi akiri mu kirere, reka turabe nawe ngene ashika. Ibirori biryoheye ijisho. Ariko araza agira shike. Nawe narashitse neza cyane, aguye ahagaze. Nawe nyene umukomando kabisa n'umupara. Arana n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bamukomeye amashi. Umutambukanyi wiwe bakomera amashi. Hari n'uwundi akiri mu kirere. Nta kintu kiryoshe nko gukora kuva hariya mu kirere ugashika ngaha ugaca ukubita amaguru hasi ugaca wiruka stade. Abantu nk'aba bose bariko barakuraba banza amaso ni babiri ngabo bandi. Nawe aguye hafi ya muzingi. Aba basirikare ntibasanzwe, ubona ko bagwa bahagaze. Bagwa bahagaze. Ariko Felice ahantu wo kurungikayo ga Felice wewe ubona kabisa hari ahantu wo kuruka kaza n'umutaka ugashika. Je nibaza ko sinona byemera kucayo. Je nibaza ko woca ukimaza amaguru. Bopfa kubimbwira nkaba nirutse. Ndabona bose baraba hejuru. Hari uwundi akiza. Hari uwundi akiza. Abo mubona wanyuma. N'umuhinga urabona aguye kuri wa murongo, kuri wa muzingi bategurirwa. Aba bantu rero bagwa mu ujya muzinga buri bihangange go, kubera ko yururutse bwa nyuma ashobora kuba ari we ngira ngo bemera muri bose. Afite ubuhinga budasanzwe. Ariko General Baratuzi yaba ari hafi ari kutubwira buno buhinga icyo. Nibaza ko ni MC General, nibaza ko acafata kanya ko kudusigurira ibihejeje kuba atubwire na buno buhinga ingene bukoreshwa mu bijanye n'imirimo ya gisirikare. Ibyo ari byo byose
kera twaheruka ariko arabakomera amashi mukuru w'igihugu yego kera twaheruka batubwira ngo ni bande aha rero baje gutanga raporo ibyo mu gisirikare rero hajya nta waduka haba gutangura haba guheza baje gushikiriza byose aha baca baza gutanga iraporo ku mukuru w'igihugu kizigenza umuntu haramihito beza cyane nkuko nabivuze reka turindire baratuza atange insiguro nibaza ko aza gutanga insiguro nyuma y'aho uburongoye abo bakorotse azoba amaze guheza gutanga icegeranyo ku mukuru w'igihugu. turabise rero ibataillon de parachutistes aboye rero nibo baserukiye baraje amashi menshi cyane kuri izo ngabo zacu bongera amashi bahejeje kuyaga n'umuyaga ubu naho rero bagira bavuge ivyo bahejeje gukora abahinga mu kuyaga n'umuyaga ururimi rw'ikirundi mutekane gato mwumvirize agira bavuge bahenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu kizigenza mu nzego zo kuvuna amaso umutekano ico bahejeje gukora baca batanga ipero nimwe mwumvirize gatoya. Agenda, Boukeshima, SSC, 49-42 de la matricule, adjoint chef instructeur au centre d'entraînement des parachutistes, vous présente la section de chuteurs libre à haute altitude à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance du Burundi. Le son de démonstration est à présent terminé. À vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, priez à vos ordres, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Langage des parachutistes. Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup. amashimwe cyane Ikindi nabamenyesha nuko aba bose mwaje kubona ari abajene cyane. Harimo deux jeunes sergents uwahije kuvuga mwumvise yuko afise pete rya adjudant niwe akuze muri bo. Ahasigaje amapete nkanga adjudant chef adjudant major urumva nk'imyaka 70 ingahe nawe nyene asharije akoroka mu ndege bariya nabo babasereje niho bagitangura ngira bamaze mu gisoda nk'imyaka 5 ariko murabona ibintu bahejeje kutwereka rero dufise ingabo